muri vyura abakunzi ba Fresh TV uno munsi barangije mikro barangije mikro muri Fresh TV kugira ngo dushobore kuganira na akadoha vena na Constance niyo umutamvyi w'amapiano ni izina rishasha ririkorera itinga ego ubusigaye warahindura izina tagoroka kera oya nitwa Constance niyo Constance niyo office office ni ngo niyo office bisigura cyaje office This is Fresh TV. We shine to progress. Oya nabaza rero bazana amakosa ubanje wenda kubaza kandi akubaza tu wagurije ugira imbazi sinzi ico bisigura kandi umusigura gayi nawe afise office je office iri kuri page ya Facebook niyo nawe iri kuri karangamuntu iri kuri YouTube no kuri YouTube iri sivyo hose niyo duheruka kubona uri kwatamba abapiano magana yahe muri Afrika y'Epfo ngenda sejaga irene agane ni neza n'amaso hari indirimbo duheruka kumva ivuga iri mu rurimi kumva rw'icongereza muga abantu benshi barazi ko ari amajambo ari muri Bibiliya uno musege amapiano twavuga yuko ari mu ndirimbo z'Imana kumengo tukuzi mu by'Imana bose n'indirimbo aririmba nizihimbaza Imana sivyo gako nivyo n'abasinema usanga Imana bakaratanga zibari zijanye n'ivy'Imana nyine nubwo rimwe musanga yakatse canke agatwenza ndenda mukunda cyane muri style yatwenza abantu n'umugore umukomedi urumva sigure gatoyi kuri ibyo mumbwiye ngo mumenyereye mu ndirimbo zihimbaza Imana hama mukaba urumva ariko ye urumva mu bisanzwe bya filime turimo turakinana n'abanyarwanda y'umumama w'Ingozi ni filime yitwa Ifundo muga ntirasohoka rero jewe akazi kiwanje ko muri filime kenshi muraze ko nibereye umuyaya n'ubundi nibereye umuyaya ubuzima busanzwe ko ari kubera iki none misese bakunda kuguha igakora bakunda kuguha ku kazi muri film ngira babona ari byo tuberanye nawe wiravye mu kiboro beranye ko yari n'ubuyaya nagiye iraba mu bisanzwe hajye umukinyi rori yari yo yose mwene filime avyifuje muhira ndayikina niyo mpamvu rero irore yose bampaye jewe ndayikina rero maze gukina rero ndakamubda karimo ubwenge ntansobanuro yako nshoboye gutanga ajya mapiya wagapostinze kujya yabafate ako gapande amashanyarazi y'amapiya kumbe sajya mu piano oya hasindire yakuye oya bijya nabitambye ata piano ata kintu nakimwe watambye ubusa rero ego nabitambye uko nyene bisanzwe ukuvuga nka turi gutwasha gutamba canke amatangazo ariko aravuga okay ubetse ko oya bya friend nukuri ndetse kubabesha nagatambye uko nyene bisanzwe muri filime nyene ibintu narimwe ndakina mama abuje wanje wo muri filime umupakazi niwe rero yagakoze kaje tuvuga nukuri urashobora gutamba ataradiri kiravuga atari amatangazo ariko aravuga nta kintu na kimwe cyane birashoboka ko tugira hano iyo mpano nukuri kuri oya iyo mpano ni waba uyifise nukuri ndakwinginze mu cyubahiro cyawe ubidukorera mu cyubahiro nagufashe mimi kayirera dufashe gatoyi nukuri udufashe gatoyi kugira ngo umbera nukuri mu mwanya nukuri iyo mpano waba uyifise nukuri ntuyisubize inyuma kandi nyene mwabikomeje ubaye wa mbere ashobora gutamba umuyaga oya haguruka ufashe gatatu oya twabisabye nukuri turakwinginze naje ko mumenyere ntamba mu vyima rega narimo ndakina yego ntacyo rega n'ubuntu kwagitinga imbere ya kamera nari imbere ya kamera none nari imbere ya kamera mufashe mu vyubahiro byiwe mugarasha no kuri muri abana bawe yego turakwinginze gato gusa nta musansura nkabijya nagize yego nk'imisegonda nka 10 muri abana bawe
mugabasha n'ukuri umuntu muzima kuko zigituma n'abantu bake ashobora gutamba atari karumva iradiyo ukaronka ritme mu maguru utambira ritme hehe aha ku maguru okay ubaza kubona kajya ka video gasikiye ukabona mu bantu iki wowe byaragutangaje ngo wavyakiriye gute jewe maze ukabona nyine navyakiriye neza none ko bisanzwe ari impano urumva narimo ndakina filime ndavuga uko kuntu bashizemo ama piano usanzwe uririmba gospel usanzwe nyene mbega mu rusengero canke aha entourage nta kintu byakugize ko ingaruka mu kibano urumva kamaze gusohoka narakabonye ku rubuga nyene bagapostinze mbere n'uwagapostinze arakandungikira icyo namubajije gusa kuko nari ngwaye cyane ujya musaza video gasohoka nari ngwaye cyo ndamubaza ati aya mapiano bayakuye he kwanza cyandungikira amakomanteri menshi y'abantu nyene bakomanse iki kubera nyene nsanzwe ndi umukinyi wa filime nibaza yuko atayindi shusho bashobora kubiha bo bacabona ko ari sinema tuvuga ko rero umuntu adekonye naho ari umukinyi wa sinema aba aronsa akantu yireguza yavuga ati yari sinema turavyemerewe kudekora oya ntabwo kuba ari ukudekora aba ari sinema nyine erega iciza kiri kwa kajya kantuzenye kwa kajya kantu mwise ngo na mapiano nyine nko bakavuze ko ari amapiano kariko ko ari sezo y'intuzanya ya ifundo iyo filime ifundo uzorabe munsi biri kwako karogo kariko watugeti bakunda kugukinisha uri umuyaya uvyakira gute mu gihe tugerageje kugaruka inyuma gatoya ku ntahe zawe wagira uvuga yuko wace mu buzima bugoye cyane ucu vyakira gute ntubona ko mengo urahohotewe ko ariko bakoresha mengo ariko bagusubiza inyuma cyane oya impamvu ataco bingira nuko inzibanga ryuko ubuzima bwo muri filime butandukanye n'ubuzima tuba dusanzwe tubamo kuko urashobora kuba muri filime uri umugwiza atungageze ku rugero rwo hejuru cyane mugagaca usanga mu buzima busanzwe uri umuntu no kugira uronke bitanu biba bigoranye urumva rero ivyo ntaco biba bimbwiye kuko ubuzima bwo muri filime burukwabwo n'ubuzima bwanje bwo mu buzima busanzwe burukwabwo kuko bijya ndabikina ndumuyaya mugabo Irifo sindiwe kuko ndi umugore w'umuntu kandi ndi nyina w'abana urumva rero ibyo bintu biratandukanye barakunda kuvuga yuko uravye nabi ko hari abakinyi tuzi bagiye barakina ku maseno ugasanga bakinyi vy'ibisazi bagariramwo hari abo no wakinyapfapiramwo bavuga ngo ugukinye ngo twayinda ngo bisaba ngo ni ngombwa citwara yabari nabo urumva bakavuga ko yari muri rusange bakavuga ko ivyo kina kenshi biragukurikirana ntabwo ufise ko bishobora gukurikirana nk'ubu nkacamba umuyaya oya jewe ivyo sinshobora kuvuga ko bicaye gukurikirana mu bisanzwe urimo urakina uba wishyize mu kindi kibanza c'umuntu runaka uba wikuye mu kibanza wewe uburimwo uba wiyambitse iyindi shusho y'umuntu runaka rero urashobora guheza ugasenga ukavuga ati mana nimba ibi bintu wakoze biba ari ibintu nyene ubuzima bubayabaye cyangwa ubuzima bugoye ukavuga ati mana izari inyigisho ntibize binkurikirane mugabo urumva iyo ngeso utayisanga yone dufate nta muntu urasanga muri filime dufate nk'ujya muntu yakinye filime ya Yesu urabona ko abantu ku isi yose bazi nyine ko ari Yesu bamwe bafashe ijya foto yiwiwe mu nzu baranunama bagasenga bakabona ko ari Yesu mugarige usanga no mu buzima busanzwe akora n'ibindi bintu nk'ahantu haba barazi ko atari Yesu kandi n'ibyo akora mu buzima busanzwe ntabikora nka kujya kwa Yesu urumva rero bivana na kameremere umuntu aba asanzwe afise urashobora gukina role nk'ubu nkakina role ndi umumaraya mu buzima bwanje busanzwe nyene ndi umumaraya sinzoshika bihagarika muga ndashaka gukina role ndi umuntu mubi muri filime muga gasanga mu buzima busanzwe ndi umuntu w'amahoro yego uno munsi turabona yuko ibikorwa vya filime urabirembeje oya sikure ahugeze ntishimira no kuri afise filime iryoshe cyane yitwa Iyeriko ndabishima aho ngeze kuko siho natanguriye mugabo sindashika aho numva inzozi zanje nyene numva ko nabandashika uravye aho waciye mu buzima buheze naho ugeze uno gusa wakira gute murakoze uhora wakira gute abantu ko bariko barakuvuga Constance uri mu abantu bakunda muri kino gihe ngo baruhura imitima n'imitwe y'abantu uhora uvyakira gute
mu gihe kera twumva ibiganiro bakora kwa rukwiganyira iki ibintu bya gutyo kubera ubuzima bwanje novuga yuko ngira sinzi ko no mu gusamwa no banasamwe hariho abantu basama banezerewe je nibaza ko mu buzima bwanje ngira no banasamwe mama babaye yasamwe yashishwe kubera iki yagusamwe yashishwe Nukuri nibitwengeje mugabo nakuriye mu buzima bw'umubabaro kugeza yaho mbona yuko nzogwana umutima nkiri muto cenzo kwanduruka nsara nje rero ndifatira ingingo yo kwiyakira kwanza ingingo yo kubigitimbaye kuko narahuye n'ibibazo kugeza yaho narira mbwira Imana ati Mana none wewe uri Imana uri ahantu ubona nibona yuko ibibazo bisumba imyaka ye wanje basize ugerageza basuzurampa utugorane tungana n'imyaka ye wanje bazi duto basi tungana nuko ngana kuko ibi bibazo biraremereye kundusha abarazi bo birasanzwe urumva ubwo buzima ndabukurira nuko umengo hari indirimbo yawe nzi ya kera yavuga ngo bararoze ahubwo naturi imbere ko gatoya kuri imbere urumva rero haragera igihe ndiyakira sinzi ko atagifite canke yagayiciyumviye indirimbo yavuga bararoze bararoze ariko ntiwapfa baravumye ariko ntiwafatwa mbega wibaza kwari inkomezi canke wibwira kwari ubwenge ufise oya nuwukubamwo kuko inkomezi ziwe zidapfa wari uzi ko ndi umufana wawe mbega haba mu kuririmba no mu gukina byaseriye ndabikubwira imbere ya kamera fresh tv kabisa merci beaucoup hama rero nca ndiyakira mbehagiye urusanzwe ukinga wewe nabyo filime yawe uriko uratwara ikinga nk'uwasaze yaje General nizikinga kubw'ibibazo nyene nizikinga nkiri umwana muto hariho no kuri n'ikinyamakuru kigeze kumbaza ngo bavuga yuko ngo umukobwa ngo azikinga usanga ngo ryaramuciye ubusugi nyene ico gihe barambaza nyene ububazo nyene nafashe ko ari nk'ubwo bujuju ariko ntabwo rurari nyamakuru tukaza bitari byo none sivyo ubusanzwe warabuciye kera acaye we wagize bwaracitse kera jikinga narimenye mfise imyaka nka 12 bwari bukiriyo rero bwari bukiriyo muri filime yawe Iyeriko washaka kubwira abantu kwanza ahantu bashaka kuyisanga hama mbega igeze ku bice vya kangahe kuri zino saha tuvugana filime Iyeriko iri ku rubuga rwanje nyene Constance niyo ego ni filime Iyeriko igeze kuri saison de episode ya 5 jeudi zobiriko shake jeudi rasohoka muga kubera ibi bintu by'umuyaga nkuba bimaze imisi vyigira ibintu damaze des semaines na posting kandi sanzwe hari urumva narakinye naraheje muga bigaca ababihinyanyura murazi ko yabigoye ari ibintu bisaba umuyaga nkuba kagoma bicikagurika canke hagahira nk'imisi 3 muriro bafise ariko jeudi zobiriko ariko mudakota amagroupe kandi mumenga arahari kugira ngo ibikorwa bibandanye bigenda neza filime ntizinjiza n'amafaranga nabatse nyina ndaze kunda bayinzigo oya nta nzigo nkora abanyene kubera bajije akabazo nyene wicinze wirengagije kukuruzi hamugaco bimbaza oya urazi gituma nakirengagiza nuko abatari bakemura muri ko murakina amafilime menshi kandi murakoresha uburyo bwinshi
umuntu uragatanga mu kanya rero havuye ndakubaza tunde buryo mukoresha mu mafilime mukura he jewe filime impamvu nitanga nkayikora n'indirimbo ndibaza vyavuye ku kibazo nahuye naco kandi kuva ntanguye kubikora byarampinduye kuko ubu hariho abantu benshi bavuga ngo dutwenza iki nkimvura genda batwenza kuko nari umuntu nyene nko bivuze hambere hanje namandira urumva nta kintu na kimwe nabona ko conezera kubera isi n'abari kuriyo baranteye ibikomere cyane mu mutima bituma numva menga nta kintu na kimwe kiryoshe gihari mugabo ubu ndanezerwa nk'iyo numva abantu bambwira ngo ko sitasara dutwenza muri utu naturiya canke nk'inkuru yanje ntanga muri filime bakavuga ati vraiment irimwe iratwubaka rero kandi nkashima n'Imana inshoboza nkaronka uburyo bwo gukora filime ntize ngosha ndayagarukana kugira ugarukana amahera avuye kuri izi mbuga biragoye kubera YouTube nibyo baravuga kwihemba ariko nta mafaranga ashaka kuguhemba wakoresheje guhera ku ntango kugeza filime iheze hari naho usanga naya deplace mutayagarukanije Constance uyu munsi ukunda kuba uri kumwe n'abastari twavuga yuko kumbure wabona nk'indoto kuzo buri kumwe nabo Bibiliya iravuga ngo niyo Imana niyo ikura umuntu ikuzimu ikamuduza ikamucerekana n'abahambaye tuvuga ko ari iryo jambo ububona uno munsi twarakubonye mutemberana na Kigali turakubona uri kumwe n'abakinyi ba filime b'Abanyarwanda ubu mu gihe tuzi yuko kubaraba kwari kubaraba nyene uvuga ati abakinyi barakaze sana uyu munsi ubyakira gute uyu munsi ndavyakira neza n'impamvu navuze impamvu ndabikunda vyankuye mu kibanza narimwo impande zose vyankuye mu kibanza narimwo nisanga mu kindi kibanza kandi numva ko nezererewe nivyo narageze mu Rwanda nkabajya abantu hare y'ingore nabumva ku matwi sirinzi ko twobonanye ngo twicarane mugabo ubu naho novuga ntiduhere mu gitondo tuganira naho novuga ngo ngende iwabo ibintu bavyoroshe era washaka ngo bazani wawe byoshoboka byo rimva rero byose ndabishima kandi nkacanshimira n'abantu banyizeye bakanshira mu bikorwa byabo Fani yaratangwa nshira muri filime yiwe abantu baramenya ntuze Nyasabase acanshira muri filime ubuzima ashira no muri filime Ingaruka filime Ingaruka urabona ko ariyo yatumye nshika Kigali ego bwari ubwa mbere uyumvise gutugeze Kigali wahabonye gute Ikigali ni heza vraiment ndahashitse nariyumviriye none ahangira basingeze muri Amerika urumva ni heza ndabibatuye no mwibarabara wo harira nta kantu kagacafu na kamwe gahari urumva nk'iyo abantu b'Ikigali baje mu Burundi nama nibaza ntingira bagende baradutwenga dufise Tanganyika mugabo urumva ikintu nabakundiye isuku mugono ngahi wacu urabona tuko turagerageza ku isuku 21 November urabona hasa fresh urumva nahantu hamwe mu Rwanda no mu mabarabara ya Nyarucari usanga hera wakunze bijya biti bihateye ucyo mwe oya sinakunze ibiti gusa narahakunze ukuntu hameze urumva Burundi ni bwiza mugabo kuvugisha ukuri ibintu ba wabonye ahantu n'ahandi ni byiza vraiment Ikigali barafise isuku bararidusumba abantu baho canke amabarabara barashajije urumva hameze urumva baradusumbya n'isigara oya ntavyo abasore nayigiye kuraba yo kubera sindi kwisoko bavuga ko bafise abasore beza yara bariko baragukurikirana ko bavuga ati twaza gusubira mu Rwanda oya sindi kwisoko mugaje navuze ku vyo nabonye ko bariko baragukurikira Constance abari barakurikira urashaka kuvuga ati kiyana abasore bameze uko bashaka abademu baho bameze gutya kugira ngo umuntu akaradukurikira akavuga ati reka nje kurondera umufasha cyangwa umushinga ntaye hari ikintu nabonye Kigali ko bakobwa vraiment benshi bifata nabi bakwa no kuzita impuzu mwibarabara harawo wabona barenganye ugasanga kibaza none ugacufuka ati reka mu Burundi ari ganye wumva muri wowe kumva nyene uragize ubwoba kibaza ati none abantu ndetse kumuranga izuba rivu kavuga ati uyu muntu yarengana muri ville ntiyamenye namuteruye muri ville wacu ahantu hose hagira ivyiza vyaho n'ibibi vyaho abasore nabo je ngibwira abasore nibo ndiko ndakubaza ko kandi wowe uri nkumi wowe yushikayo no kurikirana ibintu by'abasore murabiye batingene ndabiye ukabona abasore abasore bariyo ni beza kandi rero Abanyarwanda bafise amajambo
asosa muga mu bikorwa usanga ibikorwa bitajana n'amajambo yawe sinangoje ego hamara reka duse n'abasozera kino kiganiro ariko tugaruka kuri ya filime Iyeriko watubwiye aho bashobora kuyikura mbe intumbero ufite nyamukuru ya kugira ngo ukine Iyeriko ni intumbero yo kugira yatumye nkina filime Iyeriko yari yo kwigisha ubuzima bw'abantu bw'ugwaruka abantu bubatse urumva irimo mwinyigisho z'abantu bose kuva mu rugo nguragiye kubaka hama ukawukana ingorane z'umuntu yasohotse burya hajye kufatwa utarasohoka mu nzu kwa so na nyoko sikusubira gufatwa ubayigisubira muhira ibyo bintu biratandukanye naho so na nyoko baba bagukunda ijana kwijana ubwo buzima butegezwa guhinduka ahubwo haragera igihe ukabona ukibaza haragera igihe bakakubona nkuko mengo mbere ntunabavukamo umva rero ukuntu nyene usohotse babona nyene ko wavuyemo nyene ugarutse nerekanye intambamizi hari umuntu aba yigisubira muhira ni wiyandikira canke nije niyandikira byose biva muri jewe eko sinzi kadogo biravugwa yuko uri mu bantu bafite urukundo rwinshi cyane gose cyane byaba ari byo ivyo ntavyonzi bivana nuko umwe wese afata umuntu canke afata ikintu oya wewe uko wiyizi ko urashaka kuvuga nko nka je ndazi nka karite yanje ndayizi hari iyo mbanzi nubwo ntoba ndayivuga wewe nawe ndakwaje ko uvyizi ko ufise urukundo rwinshi sishatse kuvuga ko gukunda abagabo canke gukunda igitsina gabo gusa nishatse kuvuga muri rusange kuko niko tukuzi niko nagiye numva amakuru akuvugwa ko mu bantu muriko murakinana canke mu bantu mugendana canke mu bantu muhura yandi dushobora kuvuga ati uza kuva ngaho ducoreye nka 10,000 canke ukazoducira nk'undi munsi ugacuvuga ati je ngaha ati 10,000 mu bisanzwe haje umuntu agira urukundo n'urwango burya n'ibintu bihurira mu muntu bikurimo byose rero reka nawe bikurimo nukuri kumara mfise kadumviriza ndakubwire bivana n'igihe hari igihe wogira urwango arega hajya umuntu aba mubi bivanye n'igihe uburimo kandi umuntu aba mwiza bivanye n'igihe nk'ubu urashobora kuba ariko havesha kandi ndaguha akarorero nk'ubu uravyuka ukajya akantu kose wipfuje urakaronka aho ntuba wumva ko umerewe neza nawe kandi uba uri mu rukundo cyangwa wibaza uri wa muntu wogira uronke ijana biba bikugoye cyangwa kugira uronke ikintu wamukibona ku bandi kirengana ubwo mumbwira ko umuntu afise urukundo rusa no rw'umuntu aba afise ikintu cyari cyo cyose rero urukundo n'urwanko mu muntu bibamo bavuze ko bivana n'ibihe uba mu bihe byiza cyane ku buryo wese bakuvuga ko ufise urukundo rwinshi oya nta muntu abaho ibihe byose anezerewe aragera igihe akababara rero nakubwiye nimba bavuze urukundo abo baruvuga ngira bararugiriwe bivana nuko bavyiyumvamo canke nuko bambona muga koti imwe ashaka kuvuga ko nkundana yindi kavuga ko nankana hari n'abavuga ko umuntu agara umwe wese bamuvuga uko babifuza urumva rero muri iyo mitima sinoshobora kwemeza ngo ijana kwijana ngo bose ndababereye woke cyende ndababereye nabi hambavu ya filme usanzwe uri no muririmbyi kazi hari indirimbo zo guhimbaza Imana nibe bishasha udufitiye twokwitega ndafise indirimbo ndimo ndakora ivuga ngo kora ineza wigire niyo titre oyirimwe mwayo majambo ivuga ngo kora ineza wigire uzoyisanga imbere ni wakora ikibi naho nyene kizoguherekeza twitega ryari nikora kora ineza twitega ryari kora ineza mu mezi abiri bivanye n'uburyo si menshi oya si kuba nyotetse si kuvuga uko je ndabikora vyose mugabo urazi ko byose bisabwa n'uburyo n'amafaranga na filime Iyeriko urabona igenda gake kubera uburyo dusaro n'abasozeraga Constance twinjiye gato mu buzima busanzwe atari cyane mugabo uno munsi ko bwa Constance asanzwe akora iki mu buzima busanzwe ndadandaza utuntu twiwanje handi naho nkafadikanya n'igitayeri ndakunda ubugari bw'imyumbati ku nyama ako k'inyama rero nkunda kunwa iki mariti kafe cyangwa matini
mayiti isanzwe. kandi sinzi barahenda kubaza amaco sodera wenyene. Oya je ni kugushimira kukungene ufise ubwira mu byo uri kurakora no kungene ni courage. Ego mu byo uri kurakora ndagushimire cyane ko kuri filme nziza uduha Iyeriko, ndagushimiye ko wemeye ikiganiro ukaza tukaganira hano kuri Fresh TV n'aba banyamakuru bashasha. Natwe turabashimiye cyane kuri uno mwanya twicaranye kubera urazi ko kenshi hari igihe nyine vyanka kandi ubona byoshoboka bivanye n'umwanya, kandi dushimira n'abarimo baradukurikirana bagende kuri channel yanje kwanza banshigikire. Ni gisabo sitegeko. Turagushimiye cyane gose ko hajya ntatangura kwitwa koko nawe. Oya je ni Constance zimindura simenye ibigezweho ngo njane nabyo. Constance niyo kindi. Ndabashimiye cyane gose rero abakunzi ba Fresh TV mwadukurikiranye, mwakoze cyane muvise bishasha vya Constance. Kama dushimire umuntu ari nyuma ya kamera baheje n'amashusho meza cyane yitwa Ireri Big Manager, mu bande mukurikirana Fresh TV, ndabakunda cyane.